Yesu ashimwe cane bwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye. Ndagira ngo mbanze ndabasuhuze mpereye ku bari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari mu Bugande no muri Tanzania. Eka ku mugabane wa Afrika ibihugu byose uko tokwirirwa turabidondagura amazina, mwese mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndaramukije abari hano muri Canada, bene data dufatanije igikorwa c'Imana cyo gusenga, mwese muri groupe b'amaso, eka n'ishengero ry'Imana mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Europe, eka Australia n'ahandi, mwese mudukurikirana kuri Bamaso TV, mwese aho muherereye hose ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo nongere gutera akamo k'abakristo bose kugira ngo muze twijukire amasengesho. Igihe kirashitse cyuko abasenga bukuri bagiye kugaragara. Igihe kirageze cyuko umukristo wese agiye kuzohora atungwa n'ico yaziganije kandi akazogororerwa kuko atigeze acika intege. None rero ubwoko bw'Imana muri aka kanya nongeye kuza hano kuri izi kamera za Bamaso TV kugira ngo mwese aho muherereye twongere kuganira amajambo y'Imana dukangurira iby'intsinzi y'amasengesho. Haleluya, haleluya. Intsinzi ibonekera mu masengesho bene data. Ndagira ngo tuganire kubijanye n'intsinzi ibonekera mu masengesho. Ijambo ry'Imana riratwereka neza yuko abanesheje wa mwansi bamuneshesheje amaraso ya wa mwagazi w'intama w'Imana, igihe Satani yakorogwa mu ijuru agakororanwa n'abamarayika bakaneshwa. Ahabo ntiyaba hakiboneka, yaciye akororwa maze akororerwa hano ku isi. None rero ndagira ngo mbasobanurire ibanga ryatumye Shetani akorogwa. Ibanga ryatumye Shetani akorogwa mu ijuru ngo bamuneshesheje amaraso ya wa mwagazi w'intama. Haleluya, haleluya bene data. Satani bamuneshesheje amaraso ya wa mwagazi w'intama hamwe no gushinga intahe kwabo. Ntibakunda amagara yabo kandi ntibanka no gupfa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Kubw'ivyo numva afise umunezero mwinshi cyane. Ndagira ngo dusengere ijambo ry'Imana tugiye kwinjiramwo, hanyuma dukomeze. Bene data mwese muhawe kaze muri ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Data mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo adupfiriye ku musaraba i Golgotha, ndagushimiye muri aka kanya keza kongeye kunyemerera kuza hano kugira ngo nganire n'abera, abari kure n'abari hafi bose ndabasabiye umugisha. Ndasabye mu izina rya Yesu kugira ngo mpwemu yeraze atwuzuza amavuta, yuzuza amavuta ishengero, yuzuza amavuta abera, maze tunaguke, hanyuma twambara ibirwanishwa dutsinde Satani nkuko yatsinzwe mu ijuru na hano ku isi atsindwe mu izina rya Yesu. Hanyuma haze ubwami bw'Imana, ingoma ya Mesiya yongere kuza kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare ku isi yose. Haleluya, haleluya. Ndabigushimiye nkenguruka, izina ryawe mwami rihabwe icubahiro, ndavyambaje nshima mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo turabe intsinzi yabonetse mu ijuru. Yabonetse ngo kuko bazanye amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Ndagira ngo mbibutse yuko uyu Antikristo amaze kwiyerekana nkuko nabibabwiye hariya ejo bundi muri uko kwezi kurangiye ku 8 mu Bufaransa. Uko yiyerekanye aje afise umugambi mubisha wo kuburizamwo isangira ryera. Yazanye babandi ba drag queen, aribo babandi b'abatinganyi, baraza maze bazana bya bicapu by'intumwa 12, maze bobo baza ubwabo
ari abantu umwihariko, ntabwo bazanye ibicapu, baraje baricara maze bahumanya isangira ryera. Ndagira ngo bene data mbibutse yuko umwami Yesu yaravuze ijambo aravuga ngo nuko rero aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma n'iyiyubara. Ayo majambo umwami Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 umurongo n'uwa 15, aho ca kizira c'ubuyobe kimaze kugaragara kikaza kikinjira hera. Iyo kije kuza guhumanya kikinjira mu isangira ryera, abatinganyi bagatangura kuza kugaragaza yuko aribo bafashe ibibanza by'intumwa 12 z'Imana, bagafata ibibanza by'umwami Yesu. Abatinganyi abo mwe bita ba drag queen bakaba aribo baza guhumanya isangira ryera. Nimwibaze ico kizira kindi mutegereje. Ndagira ngo mbabwire ko atakindi kizira c'ubuyobe kirimo kiragaragara ku isi y'abazima. Ikizira c'ubuyobe kiriko kirinjira, camaze kwigaragaza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, kirigaragaje kije kuburiza nk'umugambi w'isangira ryera. Ari nayo mpamvu nateye akamu ubushize n'ubu nongeye kuza kugira ngo nongere kubararika yuko mu masengesho tuzoba dufise guhera ku itariki 14 z'ukwezi kw'icenda ukunyene turimwo, yuko zotangura amasengesho. Ayo masengesho tukazoyamara mw'ukwezi kose. Haleluya, haleluya. N'amasengesho azotuma abana b'Imana bakomezwa, bambara imbaraga, bambara ubushobozi. Muri ayo masengesho narababwiye ko tuzoyagenda tuyatangura mu rukerere guhera saa 9 saa 10 z'ijoro zishira ubuca hajya mu rukerere. Abana b'Imana tuzoja tuvyuka dusenga Imana, dusangangura ibicaniro byaba yari tubitembagaza, dusangangura ibicaniro, dusenya amarembo y'ikuzimu atogira ububasha. Ubwo wa mwansi yazanye izo ngamba zo kuza kuburizamwe abana b'Imana, harageze natwe abana b'Imana yuko rero noneho igihe kigera kugira ngo natwe noneho twambare ingamba mu bushobozi bw'Imana. Bene data, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko rero ndagira ngo rero muri uyu mwanya mwiza cyane dusome amajambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igihimba ca 12. Turasoma duhereye ku murongo w'indwi turageza ku murongo w'12. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mwijuru habyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato, igisato kirwanana n'abamarayika baco, ntibatsinda. kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakororwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa murwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari ku isi bose. Gikororerwa ku isi, abamarayika baco bakororanwa naco. Mwijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umurwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bene data, Imana ihabwa icubahiro cyane. Hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nuko nimunezerwe mw'amajuru mwe namwe abayabamwo, ibara rigiye kubonwa n'isi.
kuko umurwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gitoya. Satani yamanutse azi ko afise igihe gitoya. Barabikinye baravyerekana, berekana yamanutse kuko isi yose baramutegereje, baramurindiriye, baramutegereje ngo aje ahoshe intambara, ngo aze abakure mu kaga, ngo aze abasuke nk'amafaranga, abasuke nk'amadolari, abasuke nk'ibitagendwa, ibintu byinshi abantu batunye batunganirwe, ngo azane solution y'izi ngwara z'ibyorezo. Ariko nubwo bamutegereje, afise igihe gito kandi araje abahende, maze bose abarohe, maze bose abantu bisange baramaze gucirwaho iteka ryo gupfa muri Gehenomu, bajanwe mu kuzimu, kuko Shetani yaje kugira ngo nawe aze kuranduka. Ashatse rero kugira ngo aranduranwe n'abantu bose bari ku isi. Niho ijambo ry'Imana hano rivuze ngo ibara rizobonwa n'isi ndetse n'ikiyaga, kuko umurwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gitoya. None rero hano turabonye ijambo ry'Imana ritubwiye yuko mwijuru bamuneshesheje ingamba zikomeye cyane. Haleluya! Mwijuru bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Haleluya! Bamunesheje amaraso. Aya maraso, ya maraso yayandi amwe Abisirayeli bamijagira kubishimajyango kugira ngo bashobore kugira ngo bakire wa muranduzi. Urya muranduzi amaze kuza agasanga hari amaraso, yararengana. Imana ishimwe cyane, yararengana. Nuko rero natwe rero abizera twahawe amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo, yatanzwe ku ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Ndagira ngo bene data nongere kubibutsa yuko mu nshingano twahawe muri aya masengesho tuzokora, twongeye kwibutswa yuko tuzovugurura kandi tukabikora. Umwami Yesu yaravuze ati murahora mukora mutya kugira ngo munyibuke. Haleluya! Twarabonye yuko isangira ryera ryahora rikogwa guhera muhira ndetse no mu rusengero. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Aya maraso igituma ariyo nsinzi ya mbere kuri twebwe abana b'Imana. Tubonye hano yuko yatanguye gukoreshwa mu ijuru. Mu ijuru niho babikoresheje kugira ngo baneshe Satani, ngo bamuneshesheje amaraso y'abamwagazi w'intama, kandi ngo ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Barahagurutse baragwana, baranesha, baramutembagaza, baramukorora, ngo ahiwe ntiyaba hakiboneka. Haleluya! Mwene data, na hano ku isi nuko tugomba kurwana tudatinyiririye amagara yacu. Tugomba kuvuga ubutumwa tudatinyiririye amagara yacu. Tugomba gusenga tudatinyiririye amagara yacu, tutanse no gupfa. Haleluya! Nibyaba ngombwa nimba ari gupfa, urupfu ni irembo ry'ijuru. Haleluya! Ndabibutsa yuko urupfu ari irembo ry'ijuru. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nuko rero hamwe n'ibyo ijambo ry'Imana hano riratubwiye ngo none ngo nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo. Ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umurwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Umurwanizi yamanutse hano muri Jeux Olympiques mu Bufaransa. Bamweretse yamanutse, bamwerekana ariko aramanuka ari kuri ya farasi y'igitare. Bamwerekana ariko aramanuka, bamwerekana yuko bari we bamutegereje, bamukorera ceremony, bamukorera ibirori. Ariko nubwo babikoze, ibi bitwereka ko ari confirmation y'ico Bibiliya ivuga kubijanye n'umuzo wa Antikristo. Ibi bigaragaza yuko ari confirmation yuko twamaze gushika muri bya bihe. Rero mwene data, ndakwibutsa aya majambo nkubwira ko abakristo
iki gihe ari igihe cyo gusenga. Muri iki gihe cyo gusenga guhera kuri za tariki tuzotangura kubishira mu ngiro, tuzohora dusenga, maze muri uko gusenga duca dukora n'isangira ryera. Abana b'Imana batangure gukora isangira ryera, kuko ndazi ko abantu benshi batabikora. Ndagira ngo mbibutse ayo majambo yuko ishengero rya mbere ry'intumwa ryabikora. Igituma uno munsi abantu barahororokewe, baragabanukiwe, ntabyo bakora mu mihani wabo, ntabyo bakora mu ngo zabo, ntabyo bakora mu miryango yabo. Ariko nshuti y'umusaraba mwene data, ndakwibutsa yuko isangira ryera ryakorwa mu mihana, rigakorwa no mu rusengero. Imana ihabwa icubahiro cyane. Reka turabe amajambo y'Imana, turabe ishengero rya mbere ry'intumwa uko ryabikora. Haleluya. Amajambo y'Imana aboneka hano mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa gihimbano ca kabiri. Turasoma duhereye ku murongo wa 46. Umurongo wa 46 uravuga ngo, kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutsima bakarya banezerewe n'imitima itagira akarohe. Haleluya. Muhiri wabo barya banezerewe, bakamanyagura umutsima banezerewe n'umutima uhuye. Aya majambo ukomeje kuyasoma neza aratugaragariza yuko ishengero rya mbere ryama rikora iyo pratique, bama babishira mu ngiro buri munsi ntibahorereza. Uko batahumeka gusenga niko batahumeka kandi no kumanyagura umutsima. Ngo kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutsima. Haleluya. Ndagira ngo mushire akadomo kuri iri jambo, kandi wabo bamanyagura umutsima bakarya banezerewe n'imitima itagira akarohe. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbategura umuntu wese agira umutima utagira akarohe, agira umutima wejejwe, agira umutima wiyuhagiye, agira umutima utunganye, kugira ngo ayo masengesho tuze tuyinjiremwo dufise imitima itunganye. Heri yisaha tangura uhere ubu nonaha. Ni igihe ciza nshuti y'umusaraba cyo kugira ngo witegure gupratika iki gikorwa ciza cyo kugira ngo dushire mu ngiro ibyo umwami Yesu Kristo yavuze. Ndagira ngo mbibutse ko abakristo no munsi barabihevye, barahororokegwa, baravuga ngo ibyo ni ibya bamwe, ngo si bya bose. Ariko Yesu yaravuze ijambo, aravuga ngo nta muntu ashobora kuronka ubugingo atariye ku mubiri wiwe, atanyoye ku maraso yiwe. Nta bugingo wogira utariye ku mubiri w'umwami wacu Yesu Kristo, utanyoye ku maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi kubikora bikorwa n'umuntu wese ahaba kurya ufunguro two kurya watetse, ukadufungura ubanje kudusengera, ugeze ku meza ukabanza ugasenga. Ndazi ko abana b'Imana batafungura batabanje gusengera ibyo bafunguye, kandi bikezwa, bigahumanurwa, bigakugwamwo ubumara bwica, ukabisengera, ukabifungura neza wizeye yuko byahumanuwe. Niko n'ijambo ry'Imana Yesu yavuze ati, mwami mukora mutya mu gihe cyose munyibuka yuko ari jewe nabapfiriye. Niko iryo jambo rivuze, ukamanyagura umukate, ukabuha wo muri kumwe mu muryango, ugafata igikombe cy'umubisi, ukagisengera, ukagiha wo muri kumwe, mukagisangira. Wagisengeye ni ukuvuga yuko icyo gikorwa umwami Yesu aragishima, kandi acaza kubana nawe. Ujya mu kato cyuhinduka umubiri w'umwami wacu Yesu Kristo. Ujya mubisi
uca uhinduka. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Rero hano ngo turabonye ngo bama babikora mu mihani wabo, ariko uyu munsi mu mihani wabo barabihagaritse. None uno munsi rero Antikristo araje. Nimwibaze nihataboneka babakangura ngo babibabwire canke ngo mutangure kubipratika no kubishira mu ngiro, baraje babibakuremwo, baraje babivaneho, kuko umugambi uhari wa Antikristo nuwo gufuta no gukuraho abasenga, nuwo gukuraho izina rya Yesu mu bantu. Ariko rero twibuke ko Yesu Kristo amaraso yiwe batanguye kuyaneshesha Satani bari mu ijuru. Aha twabibonye mu 12 mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. None rero ndagira ngo natwe hano ku isi dufate ya mbere yo gukora uru rugamba rwo kunywa amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, rwo kurya umubiri w'umwami wacu Yesu Kristo. Igitumye nongeye kubibabwira nikihe? Nuko Antikristo yahagurutse kugira ngo aze kubiburizamwo, ngo noneho ngo bihore ngo bikogwe, ngo abatinganyi batangure kuza kuba ari bo babigabura, batangure kuba ari bo babyonona. Ndagira ngo ndabibutse yuko umwami Yesu Kristo yaravuze ati aho muzobonera Satani yinjiye mu rusengero agatangura kwigira Imana, agatangura kuzana ubutinganyi. Ubutinganyi nibwo bwasigaye bwemerwa ubu ngo nibabuhezagire. None heraba baje gufuta n'isangira ryera. Bene data nimukanguke. Ahandararika abarongoye amashengero kugira ngo mukangurire abakristo bose kurya umubiri w'umwami wacu Yesu Kristo, kunywa ku maraso y'umwami wacu Yesu Kristo, muhira ndetse no mu rusengero. Haleluya. Muhira mwibuke yuko ishengero rya mbere litahorereza muhira, kurya mushobora kuririmba mugasenga, kurya mushobora guterana mukazingurura Bibiliya, niko mutegerezwa no kumanyagura umutsima. Ibi biranyereka ko igituma abantu benshi batamanyagura umutsima mu ngo zabo, nukuvuga ngo na Bibiliya ntibayisoma, ndetse no gusenga ntibafatanya amasengesho, ntibaririmba kantike, ntabwo bafata umwanya wo gushingiranira intahe, ntabwo bafata umwanya wo kwiyeza mu muryango. Ariko ndateye akamo mu muryango, nimwongere kwiyeza, nimwongere gutungana, nimwongere kuzura kugororoka. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nuko rero narababwiye yuko aya masengesho tuzohora tuyakora duhereye muri saa 10 y'uburukerere, hagati ya saa 9 guhera saa 9 uvyuke, saa 10 uvyuke ubandanya amasengesho, usangangura ibitarugwa n'ibiraro n'ibicaniro byose byabayari, ubisangangure mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero kumutaga, inyuma y'umutaga saa 9 zigeze, naho nyene ucutangura rero kutanga ikimazi, kandi uje ku ngaburo y'umwami wacu Yesu Kristo. Mu gihe ufungura wibuke ko ugomba gufata umubiri n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ugasangira na bene data abo muri kumwe. Imana ishimwe cyane. Uri muhira ubikore na mwene so, abo mufatanije amasengesho bikore. Haleluya, haleluya. Igituma iyo saa 9 tuyigarukako ni kubera iki? Ni kubera yuko iyo saa 9 ni umwami wacu Yesu Kristo yacikaniyeko. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimbano ca 27 umurongo n'uwa 45. Imana ishimwe cyane. Uhereye ku isaha ya 6 ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose gushitsa ku isaha y'9. Nko ku isaha y'9 Yesu arasemerera n'ijwi rirenga ati, Eri Eri lama sabakthani, risobanurwa ngo Mana yanje niki kikumpebesheje. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo aracikana hari saa 9
mu masaha yacu y'ikirundi tuvuga ko ari saa 9, mu gifaransa bivuga ko ari 3h canke 15h, ariko mu by'ukuri ni saa 9. Guhera iyo saa 9 ndabibutsa yuko iyo saha ariyo saha nyene guhera no mu isezerano rya kera batangura kubaga ko ikimazi cani kera. Imana ishimwe cane. Ikimazi cani kera cahora gitangwa guhera izo saha. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro cane. Mwibuke yuko Eliya ari ku musozi Karumeli, haleluya, yatanze ikimazi kuri ca gicaniro igihe bakamenyi bari basenze bakananirwa, bakikebagura bikanka, bagaturubuku bakikebagura. Ariko Eliya hageze mu gihe cyo gutanga ikimazi cani kera, Eliya yegera igicaniro abwira abantu ati nimwegere. Haleluya. Arababwira ati nimwegere. Ndagira ngo mbwire abakristo bose kw'isi yose ati nimwegere guhera saa 9 z'umutaga, nyuma y'umutaga ku mugoroba mwegerane, hanyuma tuje ku meza y'umwami wacu. Guhera muri izo tariki tuzaba turi muri ayo masengesho, murararitswe. Imana ihabwa icubahiro cyane. Turasoma Abami, igitabo ca mbere c'Abami, igihimba ni ca 18, umurongo wa 36. Maze igihe cyo gutanga ikimazi cani kera kigeze, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi, aravuga atewe Uhoraho, Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana mu Bisirayeli, nanje ko ndumusavyi wawe, kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Haleluya, haleluya. Ngo mu gihe cyo gutanga ikimazi cani kera kigeze. Ni ikihe gihe cyo gutanga ikimazi cani kera bwoko bw'Imana? Saa 9 Yesu Kristo niwe yaje kubigaragaza. Ico gihe Yesu yarasemereye ati Eli Eli, ati Rama sabakatani, bisobanurwa ngo Mana yanje, Mana yanje, niki kikumpebesheje. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo natwe twinjira mu gutanga ikimazi cani kera mu gusenga, kandi tuje ku meza y'umwami wacu kugira ngo dushire mu ngiro ico umwami Yesu Kristo yavuze. Yaravuze ati murahora mukora mutya kugira ngo munyibuke. Imana ihabwa icubahiro cane. Kandi intumwa nazo zarabishize mu ngiro, zirabikora, babikora mu rusengero, bakabikora no mu mazi wabo. Imana ihabwa icubahiro cane. Rero natwe tugomba kubikora mu nsengero, tukabikora no mu mihana iwacu. Haleluya. Imana ishimwe cane. Rero ndagira ngo mbibutse yuko no mu isezerano rya kera hahora hatangwa ibimazi, kimwe cyo mu gitondo, ikindi kigatangwa nimugoroba. Hahora hatangwa ikimazi mu gitondo, ikindi kigatangwa nimugoroba. Reka dusome mu gitabo cyo Kuvayo, igitabo ca 2 ca Mose citwa Ukuvayo, igihimba ni ca 29, umurongo nuwa 39. Haleluya. Ivy'ibimazi by'intasiba niko hatubwira umutwe w'amajambo, umurongo wa 38. Ibi aba ari byo uzohora utangira kuri ico gicaniro uko bukeye. Uzutange abagazi b'intama 2 batarengeje umwaka, batarengeje umwaka ubudasiba. Umurongo wa 39. Umwagazi umwe uzutange mu gitondo, ubundi ku mugoroba. Haleluya. Ukomeje hepfo urakomeza ukabona ingene babikora. Nguzu utange umwagazi umwe, utange mu gitondo, uwundi utange ku mugoroba. Nico gituma natwe abana b'Imana turarikirwa gusenga mu rukerere guhera saa 9 z'ijoro,
saa 9 saa 10 byuka winjire mu masengesho muri izo tariki aho dutangurira, ndetse n'ubu tangura ushire kusenge muri ico gihe utanga ikimazi cyo mu gitondo, usenge kugira ngo usabe Imana iguha ubushobozi bwo gukombombora no gukomvomvora no gusangangura no gusenya no kurandura, hanyuma uteragire kandi wongere wubake, wongere usanasane ibyasenyutse byari byaratembagaye bisenyuke, hanyuma usangangura ibicano by'abayari, usangangura amarembo y'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Mwibuke yuko iki gihe cyo gusenga cyo mu gitondo cyabaye kuri Isirayeli ariwe Yakobo, igihe yanigana n'umumarayika akanesha. Ico gihe hari mu mutwenzi baraye baragwana, hageze mu mutwenzi uwo mumarayika abwira Isirayeli ati ndekura. Isirayeli ariwe Yakobo ati sinkurekura utampezagiye, ngo umutwenzi wagira utambike, ngo hari mu mutwenzi. Mumarayika avuga ati umutwenzi ntutambike nkiri ngaha. Hanyuma rero aramubaza ati witwa nde? Aramwishura, murantunga, aramwishura ati nitwa Yakobo. Mumarayika aramubwira ati guhera isaha ntuciswe Yakobo ariko wiswe Isirayeli. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yakobo acahindurirwa amateka, acahindurirwa izina, acahabwa izina ry'umugisha, ahabwa izina ry'icubahiro. Nawe mwene data muri icyo gitondo aho bukera, byuka usenge, utegure urutonde, utegure imirimo, ibyo uza gukora ubisengere, usaba Imana programa, usaba Imana urutonde, usaba Imana gushira mu ngiro ivy'Imana igomba. Hanyuma rero hageze muri ya masaha saa 9 y'umugoroba utanga ikimazi c'amashimwe, hanyuma uje ku meza y'umwami wacu nabo muri kumwe mu ngo zanyu. Haleluya, Imana ihabwa icubahiro cyane. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero ndagira ngo nongere kubibutsa yuko iki gihe cyo gusenga na Daniyeli caramubayeko. Imana ishimwe cyane. Daniyeli nawe ari Babuloni, nawe nyene yarasenze Imana, maze Imana irungika marayika mu gihe cyo gutanga ibimazi bya nikera. Haleluya, reka dusome amajambo y'Imana aboneka muri Daniyeli igihimbano 9 umurongo n'uwa 21. Haleluya, umurongo n'uwa 21, reka dusome. Nkiriko ndavuga nsenga, wa mugabo Gaburiyeli nabonye mu byo nabanje kwerekwa aratumwa, aguruka n'ingoga, anyegera nko mu gihe cyo gutanga ikimazi cani kera. Haleluya, Daniyeli ariko arasenga muri ico gihe cyo gutanga ikimazi cani kera, marayika araza, aratumwa, azaguruka n'ingoga kugira ngo azamusobanurire amabanga. Ndagira ngo nawe nkubwire mwene data yuko muri ico gihe, igihe cyose uzoba uri kurasenga, muri ico gihe umaze kubikora udasiba, ukabikora udahumeka, ukabikora udahorereza, ukabikora n'intege n'imbaraga, ukabishiramo umwete n'umuhati wo guharanira ubwami bw'Imana, kugira ngo ubwami bw'Imana buze hano ku isi ku mugaragaro, kugira ngo ingoma ya Mesize isangangura ibicano by'abaya, isangangura imitegekere n'imigambi yose y'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Muri ico gihe marayika azotumwa. Haleluya, marayika azotumwa bene data, marayika azotumwa. Hano ngo marayika aratumwe, aza aguruka ngo n'ingoga, ngo mu gihe cyo gutanga ikimazi cani kera. Haleluya, haleluya. Rero bene data ndabararikira amasengesho, ndababwira yuko amasengesho ari mw'imbaraga. Mu masengesho ku musozi w'Imana niho bironkeka bwoko bw'Imana. Ku musozi w'Imana ntimuhombe kandi ntimucererwe. Haleluya, ntimuhombe kandi ntimucererwe bene data. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbibutse yuko ayo masaha y'inyuma y'umutaga ari muri ca gihe Uhoraho yahoraza kugendera abo yaremye,
haleluya, akagendera Adamu na Eva muri rya tongo ryo muri Edeni, haba ari mu kayaga kandi mugoroba, haleluya. Imana ishimwe cyane. Woba wipfuza kuronka akayaga kuhoraho kandi mugoroba, akayaga keza karimwo amasengesho meza, karimwo kwezwa no kwitunganya, ndabararikira kwinjira muri ayo masengesho, haleluya. Hano mwitangurira igihimba ca gatatu umurongo n'umunani haratwereka yuko uhoraho yagera igihe akaza akagendera Adamu na Eva mu gihe cyo gutanga ikimazi cyane kera, mu gihe c'akayaga ka nimugoroba, haleluya. Umurongo w'umunani uravuze ngo bumva ijwi ry'uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku kagoroba, uwo muntu n'uwo mugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ng'uhoraho Imana ntababone. Binyegeza muri iryo tongo, barihisha kuko bari bacumuye. Ariko ndagira ngo ubwire amakuru meza yuko ico gihe nyene uhoraho yaciye yica igikoko abaronderera insato. Ico gikoko ni wa mwagazi w'intama w'Imana yatanzwe ku kimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Mwagazi w'intama w'Imana wacu wa Pasika waracumiswe, ariwe Kristo, haleluya, haleluya. Mwagazi w'intama w'Imana wacu ni Yesu Kristo. Muri ico gihe barahunze, Adamu na Eva barahunze kuko bari bacumuye, kuko bari bahenzwe na ya nzoka. Ariko no munsi ndararikira bene data bose kudahendwa na Antikristo yamaze kuza kukwiragira mu isi yose. Antikristo yamaze kuza, arimo araza, yamaze kwakirwa mu makungu, yamaze kwakirwa mu mahanga yose. Barimo baramukorera iminsi mikuru, barimo barakora amaseremoni, barimo barakora ibirori. Hajya mu majezi olympique barakoze ibirori byo kugira ngo bamusanganire. Ariko bene data, nimuze twihishe mu maraso ya Yesu Kristo, haleluya, haleluya. Nimuze twihishe mu masengesho, nimuze twihishe muri Yesu Kristo umunyanazareti. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ubwo Adamu na Eva bahunze bakiruka kuko basanze bari gusa, kubera ko wa mwansi yabahenze akabayobya akabasuka. Ndararika bene data gusenga Imana, ndararika bene data kwambaza yo mwijuru. Misi yose muze musenga mufise Bibiliya, ijambo ry'Imana. Bibiliya muyizingurura, Bibiliya muyizingurura, muyisoma, mukomeza muzingurura Bibiliya. Ndararikira abantu kuzingurura Bibiliya no kuririmba indirimbo z'Imana n'amatazirano y'ivyampwemu. Mucurarangira Imana mu mitima yanyu, uko bukeye uko bwije, muhimbaze data wo mwijuru kuko abereye amashimwe. Nuko rero ndabibutsa yuko za tariki twasezeranye, igitumye twarazishinze izo tariki no kugira ngo habeho umurariko uzomara indwi zibiri turarika, kugira ngo abera bose bitegure, bamenye yuko tugeze mu bihe byo gusenga. Hanyuma tuze dutanguye, abera bose baze batangure amasengesho. Tugira urunani kw'isi yose n'umurariko, mu mashengero yose n'umurariko, hirya no hino kw'isi yose n'umurariko. Ubu nta kindi kiko kirakogwa, abantu n'umurariko. Ubu nta kindi nukurarikana. Bwira mwene so nawe nyene umubwire aze muri aya masengesho. Ndagira ngo mbibutse yuko aya masengesho tuzoyakora ku rubuga rwa WhatsApp, twongere kandi tuyakore ku rubuga rwa Bamaso TV kuri YouTube. Nuko rero mwese murararitswe mwinjiza abantu benshi muri groupe, abandi mubabwire bazohore babikurikirana no kuri YouTube muri groupe Bamaso TV, bazohora babirabiraho. Imana ihabwe icubahiro cyane. Mwifatanye, twese twifatanye, tugira urunani, dusenga Imana, twambara inkomezi, duhagarare mu mbaraga zo kunesha nizo gutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Turangize aka kanya dusenga Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubambiwe ku musaraba i Golgota, ndagushimiye kuri iri jambo ryiza ry'umurariko n'umutumiro.
ndasengera abera bose bongereye mwami Imana nzima koga mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana, ubahe za nzuzi z'amazi y'ubugingo zururuka zivuye mu ijuru, maze ngo nk'uko ibyanditswe bivuga ngo zizotemba ziva mu nda yabo, ngo nk'uko ibyanditswe bivuga. Ndabasabiye mpwemu yera ari we byanditswe byavuga yuko tuzohabwa mpwemu yera, kandi n'isezerano ryacu n'abana bacu n'imiryango yacu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abo turi kumwe bose, ndasengera imiryango aho iri hose yitegure gusenga, yitegure mwami gusangira iby'ingaburo yera y'umwami wacu Yesu Kristo, kuko waravuze ati muhore mukora mutya kugira ngo munyibuke. Data, jambo ryawe ryatubwiye ngo bamuneshesheje wa mwansi amaraso y'umwagazi w'intama no gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Natwe iki ni igihe ciza cyo guhaguruka dusenge tutaravye iburyo canke ibumoso, dusenge tutaravye hepfo na haruguru, dusenge dutumbere Yesu wenyene, kuko ari we nyanduruko wo kwizera kandi ari we yadusozereye. Ndagushimiye mwami w'abami Yesu Kristo ko watsinze urupfu na kuzimu, wasanga ngo ibicaniro byose n'ibitero byose ukabitsinda, ukazamuka ugatsinda, ukabyagiye mu ijuru ku Mana. Ndagushimiye Data wera, zina ryawe rihabwa icyubahiro kubera bose biteguye gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Mwami urakoze kubikoze, urakoze, izina ryawe niryubahwe kandi rihimbazwe. Nanje ndavyambaje shima nkenguruka mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Haleluya bwoko bw'Imana. Umwami Yesu abahezagire cyane. Uwo mwari kumwe nitwa Mbonimpa Abeli. Abagomba kudutelefona, nimero z'itelefone utanguza igiharuro 1-819-588 ubusa 7. Abari kuri YouTube mubikurikirane kuri Bamaso TV, kuri Bamaso TV niho muzohora mukurikiranira ibiganiro byo muri groupe Bamaso. Mwese umwami Yesu abahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Amen, amen. Hallelujah.